ni kibanza cyiza nk'uko Aristide yabivuze kandi ikindi ashimira Aristide na groupe bagendana bakora ibikorwa byiza cyane hama jewe nk'uko bayabwira guma kubashingira inahe rero ibintu bikomera hano birahambaye cyane birakomeye cyane ntabwo ari ibikino gusa ariko inyuma yabyo hari ubuzima hama naguma kubashingira inahe sibyo naguma kubashingira inahe je ndi muri bamwe bahoze bafata ibiyayuramutwe sivyo drogue iba ariko baravuga hama rero umunsi ko batubwiye ngo ni première edition ngo tubivuge reka rero tubivuge kuko byarakunze ko tubivamo hama narandiriye cyane mbona ari umujene vraiment yubaha ameze neza ikintu cya mbere nakunda football nakunda umupira kandi ahantu nakuriye n'ahantu umuntu duhuye n'umuntu anywa urumogi naca niruka vraiment byari kure yanje gose byari kure yanje hama mu nyuma cyane mukira mu Carama maze kwimukira mu Carama ni hanyoroye n'abavyeyi narabwiye ati ahantu niho naje kuba kubera bivanye na movement y'ahantu nahora hanyuma abantu rero cyari ngomba ko ndahamenyera mu buzima umuntu agira umuryango akagira abagenzi niko bimeze hama tugira ubucuti n'umugenzi wanje ari hano muno munsi nakiri ngaha uwo mugenzi turabana turagendana jewe ngo naramusumbye imyaka gatoya ariko twari muri même génération niwe yambwiye rero mu nyuma ko hari akantu yagiye gufata cyanamaza kankahe arambwira ati edi usigaye n'urumogi ati twojana muri urwo rugendo ndambwira ati ivyo bintu birakomeye kandi ndamubwira ati je ivyo sinari nzi ko ngaho mu Carama byo bihari kuko umujene nkawe amerewe neza aguwe neza gutewe n'urumogi je nibaza ko abantu bari urumogi ari abantu bihebuye ari abantu bavuga ati nta kazoza ari abantu babuze abavyeyi koma urunye hama rero bikomeza kugenda uko nyene rero uwo mugenzi acarabimako ndabinwa ko gato mugabo wose nabinyeye ko igihe kinini kubera twace duhura n'undi mugenzi rero acanyereka ibindi birushirize ngaho wowe amaze kubinyereka rero yari drogue ikaze iba ariko baravuga iyi heroine yari drogue from ikaze rero ibyo bintu uno munsi nari nzi ko nari kubijamo sivyo ariko fopa nasanze nabiguyemo rero kubigwamo uwo muntu yabima yambwiye ati monsieur di wowe ndagukunda cyane singomba kujya muri ibi bintu ati ibi bintu vraiment byarononye ubuzima bwanje temake ntushobora kuvuga nambwira ati kubera kino umubandanya ubinwa hamara bimpako icyo vraiment nabinwa bimeze neza hari ahantu nari mfise akaraka nararonka amahera kandi uwo mugenzi wanjye twabisangira amahera make yiba yariba nka 5 million iwabo ntibabimenye twabinywera mu modoka bimeze neza ariko arambwira ati umunsi umwe bizohinduka suku bizokwamaye iyo munsi umwe amahera azohera hama tutandukanye hama tumaze gutandukana ntibyoroshe amahera atangura guhera kuko ivyo bintu bifise le soif bifise inyota imwe yo ku rugezo rwanyuma vraiment nta muti n'umwe bifise atari uwo muti nyene unywa ubinyoye rero byoroshe birazimbye cyane nagiye hanyuma ndiko ndabifata byari biryoshe je byarangiye ko byashitsa muri leta nshaka kuko hari igihe nabinwa kubera kuryoherwa mbwa hari ikindi gihe nabinwa kubera kumva lo soif yavyo sivyo hama lo soif yayo irakaze rero nikorohera hari igihe ubesha abavyeyi bakaguha amahera cyangwa ukagira utuntu twaguha amahera ari mbwa hari igihe mushika kuri indi etape y'ubusuma hama naciye mba umusuma karuhariwe frame kandi ibyo sinigeze ndabyigera kandi n'abavyeyi barakunda kumbaza kwe kiwiba ati niba kubera mfise inyota kwanza narababwira ati naje yose jewe numva umengo hari ikindi kintu kiri muri jewe hama ni byoroshe ndabibamwo frame ubwo buzima maze kuvugwamo urabaho nabi uramererwa nabi rero namenyereye kwiba mu nyuma nza kwiba ahantu baramfata hama mu nyuma yaho sinamenye ibikurikira naje kwiga tuva ndi kwa muganga hama caza umuntu ambwira ubutumwa bwiza arambwira ati wewe Edi
birashoboka kukira, sivyo? Uno munsi je sindi Imana, mbwa Imana ikorera muri jewe ishobora kugukiza wewe. Hama carambira ibintu bibiri ati ubu n'ubuzima ubu n'urupfu. Sinda kubigusigurira kenshi, ramaze kubona l'experience. Ati hitamo neza, hama ndahitamo ubwo bugingo. Arambwira ati urabona ibintu wizeye, ibi bintu bizogucikira ubuzima budasanzwe. Jewe ndabikwemereye, sibyo? Niwabyizera ariko ndabyizera, hama ndabyakira. Nukuri kuva uwo munsi ndabyakiriye, ubuzima bwanjye bwarahindutse, ibyizigiro mu muryango biragaruka. Nari narahevye amashuri imyaka 3, ndasubira ku ishure, amashuri ndayiga ndayamara, Imana ingirira neza, Imana isubira kumpa ibyizigiro. Nari mvuga ati jewe ubuzima bwanjye buzoherera muri ibi nyene, nta kazoza nari mbona. Navuga ati ahubwo dogere ya nyuma nasaba Imana utuma nkura muri isi, ko nta kamaro ndiko ndamarira isi, nta kamaro ndiko ndamarira abagenzi, nta kamaro ndiko ndamarira umuryango. Hama rero Imana inkiza mu buryo butangaje cyane, mvuye mu bitaro. Nukuri Imana ingirira neza, ishikana mu muryango w'abantu basenga Imana. Hari mu kintu kimwe nashaka kuvuga très important, nukuri twebwe twenyene twoshobora kwitunganyiriza ingeso, sivyo? Twenyene twoshobora kwikiza, ariko nico gituma nashatse kuvuga akantu ko Imana ariyo yonyene ishobora guhindura umuntu, sivyo? Ngo Yesu yaje kugira intama zironka ubugingo kandi ziburonke busaguza, ariko Satani ikintu cyamuzana kimwe cyonyene, ni kwiba, ni kwica no gutukiza. Rero nagomba ndakwizeza umuntu uri ngaha, nukuri ibintu naje nizeye, uno munsi ni wabyizera urakira vraiment. Nukuri na majambo menshi mfise novuga, ariko kimwe gusa, birashoboka. Yesu abamugisha. Kino ca mbere nshima ko Imana no kuyampinduriye izina. Amen. Yarampinduriye izina. Wowe unzi kuri ryari? Nzi Bafaro. Ubu nitwa Trésor Hervé Irakoze. Iryo ntaryo wari uzi? Abantu banzi bagire gutya. Tushinga intahe ku vy'Imana yakoze. Tushinga intahe ku vy'Imana yakoze. Ikintu ca mbere Imana yakoze nuko yaratuzuye mu bapfuye. Agasho kari muhira, twama mu gasho. Si mu gihugu kimwe, nka jewe mvuze aho napfungiwe, narapfungiye mu Burundi, narapfungiwe mu Rwanda, narapfungiye mu Buganda. Urumva ntaco Imana itakoze. Droge bavuze ntayo ntakonsomye. Cocaine narayinyoye, heroine narayinyoye, crack narayinyoye. Ariko mu Burundi benshi tuzanye muri heroine, ariko abo twabanye mu Buganda bo barazi ko crack ari nko muhira. Sinovuga vyinshi, duhere ku ntango. Intango nuko navutse ndi umwana umwe mu muryango, nta papa nagira. Kubitana nabihereye mu Ngagara, tukimukira mu Carama, naho ngenda yibandanya. Benshi mu Carama nijana narabitanguye tubikorana n'abantu twari bake cyane, ariko mwe twagiye kwisanga turi abantu barenga 100, ariko benshi bagiye banapfa. Kubiheba kwiwanje kwaje mu kubona bamwe tugendana, chaque mois hapfa umwe, buri kwezi hapfa umwe. Araho barasa, hari n'uwaguye mu nzira, kandi twari twirigwanye. Hari n'umuntu yahembwa 400,000 ku kwezi, ariko yose yaherera muri drogue. Uko gukura kwiwanje nakuze ndi umwana kuriye mu ishenge. Umuvyeyi wanje n'umusenzi, ubu n'umupasteur, ariko nakuze muri Sunday school nk'abayizi. Ndakura ndi umwana mutoya asenga Imana, maze gukura nsenga Imana, ariko maze gushika muri adolescence muri 12 ans 13 ans niho natanguye urumogi rusanzwe. Twaba mu Ngagara muri 5 abantu bita muri Sodoma, niho twakuriye muri Sodoma.
hama vaho tubandanye uko nyene nshitse mu Carama nahise nka 15 ans uko sanga abandi twaba tubisangira twicaye kuri Drago twaba tusangira nyene twari tugitangura nyene heroine buke buke itaraba populaire nk'ubu mu nyuma nibuka no kwigusha narayigurishije heroine narayigurishije mwana ntari muto narayigurishije kuko ico gihe umuvyeyi ndamubwiye ati mama heruka nuku ntiyashobora kunyima kandi hariho benshi ndibuka ntanguye kuvuga hari umwe none abwira agahaguruka benshi bakamubona ari mu bantu twabitanguranye uriya muhungu uriya c'est mon frère twatanguye ibintu byinshi shaka uhaguruke bakubone njye ni mon frère kabisa kuva atangura ndibuka n'umunsi atangura twari twicaranye twari twicaye muri Eldorado ndavyibuka ni kuvuga ko si ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu tuko turavuga ni ibintu byabaye meme Edi ariko aravuga Edi umunsi atangura je naramubonye tuko tuvuga ibintu byabaye kandi bishobora kugirira ingaruka mu bantu benshi twarabigurishije twarabinyoye ariko naco bigeze bitumarira inzu twarazisambura bamwe abavyeyi barako kwiyahura amatansiyo yaraduga ariko ubu guhera amasaha n'ayamango tuvugana amaze imyaka 3 ndabihevye kandi ndabayeho umuvyeyi arishimye aho yaburiye umugabo kuko je navutse papa we wanje amaze 3 mois mu nda je ntaho nigeze mbona nta papa nabonye maze amezi 3 mu nda nawe yaciye apfa twarabisikanije ico nico gikomerere c'umuvyeyi yari afise hama muri adolescence none agiye kuja muri ivyo bintu narize mu Rwanda baramfunga ndavayo mu Buganda naragiye ahantu bita abantu bise mu Buganda baraza ahantu bita Ruzira ni nka mpimba ya hariya narayibayemwo amezi 2 ico gihe nari injector ico gihe nari crack mbonye ko ndonsa amahera menshi kugira ngo sinsinzire ngo bayantware naca snifa kugira ngo mare 3 jours mbona kokayini ituma udasinzira babivuze ntusinzira ariko heroine ituma usinzira ico ufata ibyo bintu bibiri utwara bicanga crack nayo washobora kugira imbeho midi kuzuba urumva nta kintu na kimwe gihari kizana ibintu vyiza mu mutwe w'umuntu ni Yesu gusa ngo yabivuze mon frère hajya ni Yesu gusa aya masaha n'ayamango tuvugana baduhaye icizere turasengera mu ishengero hamwe n'abandi kayo binjiye mu ishengero banyegeza tubibiriya banyegeza amatelefone ntaco batakora kugira ngo babanze bakunyegeze ninjiye mu ishengero n'utarazi gusenga acasenga aca bati hari injiye dayimoni kubera ahantu hose nagiye ndafise nk'amasirino arenga 10 harabanzi kuri Gisazi harabanzi kuri Buffalo harabanzi kuri Kwanji ni ibintu byinshi ni byinshi ariko ubu ndashima Imana amagara amazina nitswe n'abavyeyi tuvuga byinshi ariko reka tugarukirize ngaha ariko ubu kibirimwo n'utarabijamwo ntajemwo ariko n'amaze kujamwo hari ivyizigiro nta desintox nagiyemo jewe oya baransengeye gusa baranyigisha gusenga nanje ndamenya gusenga ubu droge yiwanje ni Yesu yego Yesu abahezagire mwezagire cyane turashimiye na Kira Drugs Initiatives turashimiye Kira Drugs Initiatives yagize iki kintu kugira ngo tubivuge kuko iyo tutabivuga nabonye hari abana hari reka babimenye ntibaze babijemwe exactly Yesu abahezagire birakenewe icyo ni cyangombwa harakenewe kandi nuko abantu bato babimenya yuko ibyo biratari byo gukora bishobora gukura umuntu gushikana umuntu ahantu habi abo bose abandi bazobivuga ni mwebwe mwabiciyemo ni mwebwe mufise abana babikoze ni mwebwe mufise aba petit frère cyangwa aba grand frère babiciyemo ni mwebwe mwabibayemo mwabonye amabi yavyo
ni mwebwe muzobivuga nta bandi bazobivuga ni twebwe tuzobivuga sivyo none uti kuki mbe twobivuga twako turatumira abantu ngaha haruguru uwo muntu ndamuha invitation arakaraba avuga ngo shango jengo ibintu bindaba yari umuntu biboneka yuko ari umujene mama umumama akiri muto hanyuma ndabiraba binanira kumusigurira umwanya muremure ariko yomenya yuko bimuraba cyane rwose ahubwo ejo yotuma ko umuntu amukorera amatara umu electricien akaza yabinyoye yabyuzuye sawa sawa yacanze kike agacanga na boost agacanga na zaro n'amarupine yose urayumva uwo muzi agaca connecte insinga ukuntu inzu ikamuhirako nivyo babimuraba umunsi wohura n'umwigisha anywa vyinshi akamaza ebana yazempereye yomenya yuko bimuraba umwana wiwe yamataha yigishijwe n'iswingi z'umuntu alo rero abantu bibazo ngo ntibibaraba ariko nibo biraba cane biraraba igihugu biraraba ababanyi biraraba abantu bose kuko ni ikintu cinjiye mu rwaruka urwaruka ruciye ubwenge abantu bakora ama entreprise bagatera imbere abantu boshikana igihugu ahantu ho hejuru nico gutuma tudafashije abantu babirimwo bazodumeka abandi tutabwiye abantu batarabijamo amabi yavyo bazogenda bagerageza none igihugu umwimbu uzuba ari uwuhe ko bavuga ngo kazoza kejo ni urwaruka bene data bavukanyi bakunzi bavyeyi ndashimira n'umuvyeyi wanje ari ngaha mama yavyaye nguyu ngaha wana wene ko kubivuga yemeye kuza kuvyumviriza ikindi kintu gikuru abavyeyi bacu fuko tubahamagara kuko barafise ico bivuga nabo umwanya ubaye muto nari nguha nawe ukabivuga mugabo bwanaje ikindi gihe ni première edition ya kabiri bazobivuga n'abavyeyi bazobivuga sivyo none twe rero twabitegura ibintu muri initiative yitwa Kira Drugs jango Kira Drugs wenyene ukire drugs mu babanyi ukire drugs mu gihugu sivyo rero twaravuze tuti nk'abajone bikorako tujango twumve ikintu twokora aho twobivugira nuko murabona ko tumaze gutangura kuzotagira ama sport tukavuga tuti reka tugire sport muri initiative amasamedi tukagira sport murabona bamwe barimo hajya si benshi kuko nyene benshi bibaza ngo nibaraba ariko biraturaba murakwiye kuza mukaza mukatujoyininga kugira ngo n'abandi bamenye ko twahagurutse tutagikeneye ivyo bintu mu mibiri yacu tutagikeneye ivyo bintu mu miryango yacu tutagikeneye ivyo bintu sivyo dukeneye iterambere ry'igihugu iterambere ry'abarundi bose abavukanyi bacu alo urumva hanyuma rero hariho Kira Drugs samedi talk tuvuye muri siporo duha tugenda tugaca tuja kubiyaga tukavugana mbega wowe n'ibiki bikugoye mbega wowe bigenda gute mbega twokora iki dukora ama activity ameze gute tukaganira ibi nivyo dukora muri iyo initiative turashobora kubandanya urumva none iyo idee yavuye hehe bashobora kuvyibaza urumva n'abajene babiciyemwo babinyoye ariko kandi bahura n'abandi nabo bavuga bati uyu n'umutwaro nanje ku buzima bwanje mfise umubrada canke mfise umubaye canke mfise n'umugenzi nabonye yabaye gutyo kuntu ati reka rero tuje hamwe tuyage twumvikane ingene twobigenza hanyuma wanyaruse urumva nuko kandi rero twiyumviye tuti burya urwaruka dufise potentiel tuyage none nitwa twabiciyemo jahageze hano ushaka kwiyahura nagiye mu rusengero mvuganije yongeye kubwira pasiteri yuko natashobora kumwiza nabwo niyo mana yawe wowe urabesha abantu uzubimenye ndamuhana nimero ya telefone ntuzunterefone ejo numva nkiriho urumva vyangereje ahantu bijya bintu bariko baravuga ngo vy'amarisination nangura kwa risina batangura kubona abantu bagira banyice abona bagomba kubica z'abandi n'abavyeyi banyibarutse ngatangura kumva ngowe ngatangura kuba mwibarabara
kubera navuga na abavyeyi n'igana mu nzu n'umunsi baranyica urumva ivyo bintu ngene bikugeza ahantu utangwa no gutinya abantu biwanyu none ubu urumva ubu Imana yampaye n'umufasha iranyubakira urugo nk'ubu jewe nibaza ko sinari kuba ndiri uwo munsi nja mu isengero jewe ko uwo munsi mpfa nari ko uwo munsi mpfa ariko n'uwo munsi nabonye w'ubuzima nahura yuko jewe vraiment nari uwo mpfa uno munsi nahura yuko ahubwo ubuzima rero bugira butangure gutyo nahuye n'abantu bamfashije sabandi kubana n'abantu bakubwira bati biracashoboka twende wote ifatana amaboko nuko nico gituma twiyumviriye ama initiative ngivyo rero nivyo tuko turakora turabandanya ivyo tumaze gukora nibi turamaze kuja mu ma université tukagira sensibilisation tukabwira abantu mu ma université hari université nize ko yitwa BIU namaze kujayo tukabivuga muri yo cadre nyene ko bivuga hariho amakompanyi tumaze kugira hari umujene tuvugana yahora bangaha mu Gituro ubu ari muri centre Gitega yaramaze umwaka wose aba mu Gituro umwana wo mu Gihosha ubu ari muri centre Gitega yaravyibushe angana uku ari abamuzi hariya hariho abo twajanye kumuraba abavyeyi bahanse bati ntimuzane yazo umwana amaze umwaka wose atabamuhira wamuzanira abavyeyi twe twagira bacakuma amashi bavuze bati uwo muntu mumugumize mumukuye tuzomufashiriza iyari nimwumva ko bikwiriye ko tubivuga tubibwire n'abavyeyi tubabwira tuti uwo muntu rega arashaka kubiheba uwo mwana ubu ari muri centre kandi ameze neza nawe niyagaruka azoshinga intare azovuga kugira neza kw'Imana urumva ni muri iyo cadre tuvuga tuti dukwiye kugira amarelation nayo masantre ahari kuko nta centre urumva ihari twe dufise na kira drugs initiative ariko turashobora kugira amarelation nayo masantre kugira ngo uwumva ashaka kubiheba ashobore kujayo hanyuma tukamutera intege nuko ibintu bimeze turabandanya amadefi n'ayandi ababwira bamwe bibaza ko bitabaraba bavuga bati jewe ko umwana wanje atavyano birabasha ati jewe ko atano tuvukana visa bino ariko bakibagira yuko biradodora ejo azosanga wa mwana yavyara vyamudometse je nabitanguye muri J University bamwe muri Germanity University biranga ko ndayitangura nari muze nibaza ko mfise urumva nuko ibintu bimeze urumva abavyeyi bibaza yuko abavyeyi bafise abana babinwa bibaza yuko abana babo ari bo bonyene bakeneye imfashanyo baragenda bakamuterera muri centre de désintoxication bati muvure muzo mutugarukanire yakize siko bimeze nabo nyene barakeneye kumenya ingene bakaya environnement nziza abavyeyi abana babo bakamenya ati umwana afise ikibazo iki uyu mwana binwa ageze ku rwego ashaka iki hakenewe iki kugira ngo umwana ashobore gutera intambwe akeneye amajambo ya A kugira ngo umwana yumve ko akiri umuntu akeneye intererano iyi kugira umwana nawe yumve ko azoshika kure urumva ni muri iyo cadre rero twese tuvuga tuti tuyifoko tubivuga iyo tutabivuga ibara rizogwa twabiganiriye n'umujene wo mu volontaire muri Croix Rouge avuga ati mbega ibyo bintu muburaho mubivugira gute kandi ngari amasare twe nta buryo dufise ariko icyo dufise turafise ibibanza n'intebe mushobora kuza mukavugiramo ibintu urumva ngicyo rero barakidufashije ni ukuri Imana ibahezagire kuduha ikibanza dushobora kubivugiramo muri iki cyiza gisa gutya nuko ibintu bimeze rero ukaba ushobora kudujoyininga ntibikenewe ko waba warabinyoye cyangwa utabinyoye nimuze tubivuge ni première edition n'izindi edition tuzozikora twakoresha abashobora kugira ingabire nyinshi zo gutamba twakoresha abashobora kugira ingabire nyinshi zo kugira Islam twakoresha abashobora kugira ingabire n'izindi zimwe zituma tutaca mu biyabiramutwe hanyuma nkaboneraho n'akandi ko gushimira abantu bo muri Bapud Association iyi ni association nziza
n'ahantu babivugira bahora baja chaque lundi bakaganira. Ni association y'abantu babaye aba usagers de drogue ariko n'abantu n'abatarabijamo nabone barayijamo. Ngaba niho twama tuja imisese tukayaga n'abantu vraiment bafashe n'umugongo umuntu wese ashaka kuva mu biyayuramutwe cyangwa ashaka gufasha umuntu ari mu biyayuramutwe. Vraiment turashobora kubakomera amashi. Ni association imisese lundi barakorana mu Kigobe n'amakadre meza dushobora kujamwo umuntu akaganira umuntu akayaga agafashwa. Barafise ibiro barafise urwaye n'igituntu bakamuvura. Urumva ufise ikibazo cyose wumva arwaye imisonga ageze iki bakagenda bakamupima ku buntu uri umuntu nyene w'umuyizaje. Halo nuko ibintu bimeze. Hanyuma rero tukaba dushaka kubashimira sivyo ariko nuvume ngana ndamuha akajambo gatoya nk'umuntu umwe basi aturamutse sivyo aturamutse frère no turamutse une minute. Halo nkaba ndi point focal muri ANSS centre turiho nkaba ndi point focal muri ANSS centre turiho kwa Jeanne Gapia batahazi benshi bahora batinya kwinjirayo ngo tugiyeyo ngo baribaza ngo tugwaye umugera sivyo. N'abapartenere bacu karibu kubayizaje nk'ugwaye malaria urashobora kuza hajya ukatwitura umuyizaje turamuha fishi kandi urumva ko dufite amahirwe kurumva hajya fishi umuntu ayironka afise umugera ariko twebwe n'utagwaye umugera w'umuyizaje turamukorera fishi akamaraza kwivuza umuti uhari baramuha udahari vraiment aragereza kwigurira kubera ntituraronka amabije amahera yodufasha kubavuza kubatwara mu bitaro. Kandi ndabahaye ikaze naryoheye kubona hari abantu narinzi nanje babivuyemo vyanryoheye nk'umuhungu yanryoheye cyane benshi banryoheye kandi Imana ibahezagiye ibongera imigisha kandi courage sana. Kandi ndashaka ko baza baraza muri ANSS mu nama ya lendi hama chaque mercredi tuhurira muri coordination muri asiatique nko mu barisansiye hariho abantu bize bahevye drugs bashobora no gukora muri Bapud. Turabaye kaze kwa gatatu muri asiatique ni kuri cya etage cha Hela kwa Bosco Saga Plage mushitse hajya niho coordination yacu. Karibu rero turabahaye kaze n'abata konsoma bashobora kuza lendi kugira baze barigisha no mu bibano mu bantu barafise batoyi babo n'ababanyi bakabimenya ntibijya bintu kumbe niko bimeze. Byaharageze nanje ahantu ushaka kwiyahura ikintu cyatumye ntiyahura naributse ijambo ry'Imana nti urazi ko uyisha ataririrwa no mu isengero hataho bamutwara cyandi concentra kandi nagira ndabaremeshe nk'abo tuvukana bariyizi abongira mvuki hari abantu mutantuye mu kigo simpebe mutama nta muti bigira umuti wabijya bintu ni mu mutwe ubanza gukoresha mutwe ntijewe ngiye mvuye nta muti bigira none witwaza ngo metadone ni droge muzindi ijya iragufasha gusa madulere nta kindi nta muti bifise bana bacu nta muti bifise ni mu mutwe. Murakoze kumpa ijambo. Bajya mu bintu byose byansi ariko centre irashobora kugufasha ariko igikuru kiguherekeza no kwizera iyo Mana ukagufasha ukagushigikira. Alo ego sibyo rero batari rero vraiment imisi yo duhuye cyo gihe amasambu tugasenga ubwo twizera yuko Imana ari yo. N'ubu rero mu gusoze turasenga dusengere imiryango twisengere twebwe nyene twange ibyo bintu burya shetani nibaza n'ikibi mu muntu ngo shetani nta kindi cyamuza atarubwira gute atarukwiba atarukwica no gutikiza iyo turizera Yesu Kristo akavuga ngo ariko jewe naje kugira
kandi ziburonke ugize kuti gusagutse mwumvise pafaro hajya mwumvise edi hajya raba no kuri aba batimu umuntu bitari kubiraza cyane byaraje reka ndabatera umuntu jewe naje bataba kwizera Yesu sinari gukira ndabafashije ukuri ubu njya muvyeyi gutya no kuri Mariya Jeanne navuze ijambo avuga ati uyu muntu hariho ibintu Imana ikora biyobeye kubona ubu muntu Imana yaramukijije sinumva bivuga ari ngaho atariko Imana ni nziza yatugarukaniye umwana none nabitwese ibirori alo hewe iyo Mana ikirama n'umudamu mwiza ntiyashoboye gushika ngaho ariko yaba ari hafi yakuze urumva wawe ndi ankunda kandi azi inkuru zanje zose byabaye akavuga ati wewe ko wamaze kwakira iyo Mana muri wewe wewe sinizeye wewe ariko nizeye Imana iri muri wewe alo kuko urumva ari jewe niyo nyizera kuko ibintu usanga nasuye ubutumire rero nico gituma nshaka gusenga hanyuma hazaba umuntu vrema yumva ashaka kwakira Yesu tuzinzo kwigera nayo ndeka kukivuga ni opportunity naomba niwe wanagiza umuntu